nuko rero tugaruka no muri studio tubana rero tubaja mu idoni y'amakuru twatorokanirije kuri no munsi wa gatatu ariho nkuko nababwiye yuko nza kwakira mugenzanje tuza kubana kugeza gice sa 8 musanze mumenyere hano wose undi rero ni Richard Alonso ndakuramutsa ndetse ndaguhanikaze mu kiganiro B-Sport Alonso. Yes, amahoro cyane gose kiki. Meze neza. Meze neza ndashima Uwiteka. Meze neza ndamutsa abakunzi bacu bariko baradukurikirana hirya no hino yaba kubari hano mu gisagara cya Bujumbura nabonye akavura kazindutseko. Ni byiza cyane gose ikirere kimeze neza harapfutse. Nizerere ko bariko baragira ibihe byiza cyane gose abari mu icungararo y'iki gisagara abari hirya no hino mu gihugu hagati ndamutse by'umwihariko aba diaspora badukurikirana kuri YouTube mu bihugu biye bitandukanye yaba hano muri Afrika yaba ku mugabane w'Uburayi hari hanye muri Amerika muri Australia abari muri ku mugabane wa Asia mu Bushinwa baba bahari. Ndabifurize rero kubandanya bagira igitondo cyiza ndetse no kubandanya bahezagirwa kubandanya bamerewe neza bagubwa neza muri rusange. Je ku ruhande rwanje meze neza twari dukumburanye hari haciye misi gera kuri ingahe ibiri misi ibiri gushirako n'indi ya weekend urumva ko itari misi mike kabisa rero nari ndabakumbuye cyane. Gucyonye twari dukumburanye twerekane rero urukundo twerekane urukundo cyane mu kutwereka ko turi kumwe cyane ubikishije kuri commentaire yo ku rubuga rwacu rwa YouTube shaka kutubwira ati turahari tumeze neza turi muri utu dukorwa ariko isamirizi canke gukurikirana B-Sport mu nzira zigiye zitandukanye turabikora neza cyane gose kugira ngo ano makuru tubashikiriza no vuga ntabaciki. Nuko rero nino link ko isangije mugenza wawe biraba byiza cyane gose kagira partage kugira ngo na mugenza wawe ari mu mahanga ya kure surtout akurikirane byoroshe kino kiganiro cy'inkino B-Sport ndetse kani abone cyane ukagira subscribe kugira ngo buri gihe cyose tuba dutanga ikiganiro habaho akantu kakwereka yuko ikiganiro cyatanguye. Nuko rero muri rusangi twagarutse tumeze neza noneho ni indwi isa nkaho igeze hagati ku munsi wa gatatu umva yuko mu minsi y'ibikorwa ugera kuri 5 uno munsi ufatwa nk'umunsi novugaho hagati na hagati. Byumvikana rero yuko atabindi two bifuriza atari kubandanya mu gubwa neza cyane gose ndetse tubashikiriza amakuru y'inkino natwe tubasaba kudutiza uwo mwanya kugira ngo ibintu bigende neza. Ndamutse rero mwebwe mwese abari muri group WhatsApp ya B-Sport fans benshi cyane gose ababandanya babidusaba nabo nyene reka tubaramutse tubemera yuko atakibazo nakwimwe kwinjira muri no group WhatsApp. Muri rusangi rero ibintu bimeze neza cyane gose kiki cyane gose ibintu bimeze neza gose ubona yuko twamaje kuja kuri YouTube nimba utari bwabimenye genda kuri YouTube channel ya Buja FM ariko Buja FM wezerero urabe ikiganiro ikibiriraho. Nuko rero nimba rubwa mbere ugiye ko tushika ugira subscribe wongere ugireje mpama upartage kuri bagenzawe mu magroup atandukanye kugira ngo nabone bashobora kuraba ikiganiro ikibiriraho. Nuko rero tubibutsa ko turi kumwe nande turi kumwe na 1xbet ikosora muri betting bakubwira bati wowe nimba rubwa mbere uze mu application ya Buja F ya 1xbet heza ushira muri code promo yawe wandike B-Sport 87 ucweze rero koronka bonus yibice amajana 2 kwijana urumva yuko ari byinshi amajana 2 ni byinshi mwabantu. Kugira ngo rero uheze rero wironkere agafaranga kameze neza bonus nziza yibice amajana 2.
nuko rero tukaba tuje rero tugenda neza mu idoni munsi ko ari Kiki Makwinto ndetse na Richard Alonso. Nega tutangure ku makuru ya hano iwacu mu Burundi. Amakuru hano iwacu mu Burundi turahera muri Primus League. Alonso kuri uno munsi urukino rw'ikirarane hagati y'umugwi wa Burundi Sport Dynamic n'umugwi wa Bumamuru. N'umugwi Burundi Sport Dynamic Alonso umaze iminsi uvyitwaramwo neza, umaze journée zibiri utangaza abantu mu bitoroshe. Ura yuko wahagaritse umugwi wa Vitaro kuri ma victoire waruko uragira akurikirana, ariko baravuga ati twe turaje Burundi Sport Dynamic turabitovye. Bibaye uko baravuga bati aya namava muhira Burundi Sport Dynamic, ariko baravuga ati twebwe ntiduhagarikwa. Ati n'abanyamuji bandi bagenzi ba Vitaro Interstar bayigema ibitsindo 3 ku busa. Abantu bose bati ya Burundi Sport Dynamic ibintu kwakora nibiki. Uno musi rero naho baza ko bakina na Bumamuru. Ubona kintu kita ni match izo bimeze neza, surtout kuri Dynamique baje gukina no match bari motive cyane gose gutsinda imigwi ibiri ifise histoire idasanzwe hano iwacu mu Burundi. En plus de ça ukabanza gutsinda Vitali tari bwahagarikwe muri journée zigera ku 8 zose. Twumva yuko yari operation nziza cyane gose kuri Dynamique, ndetse byanayihaye n'inguvu ku rukino rwa Interstar rwakurikiye. Uraza kubona yuko yavuye yoroherwa kuko batsinze Vitaro. Uraza kubona yuko barorohoye cyane gose par rapport ndetse ugiye kuraba ko batsinze Interstar ibitsindo 3 byose. Interstar novuga ititahura. Rero kuri Dynamique jewe inyuma yo kubona batsinze Vitaro, mbere yuko bakina na Interstar naragiye ndacukura neza kuri no equipe ya Dynamique. Cyane nibaza ati mbega n'igiki cyo cyatumye no equipe ya Dynamique yivyo kiranya nkuko kose mu gihe bagitangura nivyo baratsinda, ariko ni bari kuri runo rwego tubabonako. Ikintu nasanze ngiye kubaza hirya no hino kuri match ya Vitaro bagiye gukina irya match Kiki, abakinyi ba Dynamique ata misi ibiri iheze babakubise agashahara kabo. Babakubise agashahara kabo kose. Ndetse hambavu yo kubakubita ku gashahara kabo bagira ko babemera prime de match imeze neza. Mu gihe mwohagarika Vitaro prime de match izo bimeze neza cyane gose, ntanzitizi nimwe murahita muyegukana. Abasore barengera kuri Vitaro. Uretse yuko na Vitaro hari utugorane ngira ngo twarabisiguye neza, si tudufatiye ku abakinyi bagiye batandukanye. Kirumara muri Vitaro bari mu mvune, ukashira ko n'uyu musauza yari muri course novuga zo kurondera ibisabwa kugira ngo yerekeze muri ya equipe yiwe. Ejo bundi aruka kujamwe yo muri Sudan, ari Hilal Omdurman. Byaratumye Dynamique profita novuga ako ubwo bugorane novuga bwari muri Vitaro. Ariko kandi bakifashishwa n'iki, bakifashishwa novuga niyo motivation. Uzurabe kiki kuri match novuga kuri match, uzurabe kuri no migwi novuga ubona yuko atachifisi haranira binini ya cyane gose si tuvye bikombe. Iyo yihaye mission ukayibwira akamotivation gusa, ukayibwira ati jewe mfatira ujya mu ati jewe kashingizi yewe baragufatira iyo equipe. Kwa twayibonye kenshi Kiki, si tunovuga nko mu mpera za champion ko kumotiva equipe uyiha amafaranga ati ntsindira irya equipe. Ni ibyo nibisanzwe ntibibujijwe, abari ruswa ntabwo kumotiva abakinyi. Donc nico rero cyabaye kuri irya match. Ariko kandi en plus dosa ukacishira ko na Dynamique Kiki ugiye kuraba uburyo yiyubatse
cyari kibazo cy'umwanya muto kugira ngo bano bakinyi bamenyerane gusa kuko n'abakinyi agitora hirya no hino bari très expérimenté wanashima hama nino staff ya dynamique yari yongereyemo ingufu hambavu ya Jumaine arafise abandi bantu bakomakomeye biyongere muri staff harimo no vuga abakinyi nk'uno mukinyi wa kera Lule Lule n'umuntu no vuga hari yanye muri dynamique canke mu yindi equipe ngayo wacu mu Burundi yafise ikintu yoterera cyane gose hari undi mufundi yitwa Maya nama yabari kumwe muri no equipe bose barakiranye muri Musinga iyo mitwe rero iri ngaho onye naru na Feruzu mengarimo ego urumva naru na Feruzu mengarimo tumfatira iyo mitwe yose ikoranye ukacushira ko novuga bo surtout gukorana pana rimwe canke kabiri ukacuyisaba result oya yamaze nyene kunwana ukacushiramwo aba bakinyi ugiye kuraba effectif ya dynamique burya ni effectif nziza ni ikintu tutaribwa remarque ni effectif nziza mu gihe novuga yo nk'ubu turiko turabona novuga imaze gukorana nka match 7-8 turiko turabona novuga umusaruro fata novuga nk'uyu mukinyi Yves Kirego urabe novuga imyaka maze ariko akina mu migwi itandukanye ha yace mu migwi urabe experience afise umwasosiye n'uyu onye Claude Ndarusanze Rambaramba mwataka mwiza cyane gose urumva ubasosiye nabande naba ba Polo Mwafubeka ameze neza aba n'abakinyi benshi cyane gose bari hari anye bitekaniye gusa batari bwivyukiranye rero attention nk'ano ma equipe iyo atanguye kuja muri ben cyangwa kuja muri mode ya champion ni umusaruro wose turiko turabona arengera kuri Vitaro ihagarika fata Interstar ushwanyaguze noneho raba bagarutse kuri Bumamuru bariko baragerageza kwipima kuri no migwi novugi iri ku rwego byagaragara yuko canke bigaragara yuko iri ku rwego ruri hejuru pa raporo yabo ati tweho tubipimye ko eske ntibishoboka yuko twobahagarika mbega ba anye ko twabagaritse bari anye barabambere aba anye ni tumaze kugaragaza ubwo bushoboke yuko twobatsinda kuri match ya Interstar noneho baje kuri Bumamuru nayo nyene ivyayo ubona yuko bitarafata umurongo neza bavuye kuri Flambeau du Centre baratsinzwe barandagajwe ibitsindo bitatu ni byinshi kuri Bumamuru nayo match yahumiye umumenyereza baragarutse kuri ino match ya Message Ngozi muri weekend ntibikunze yuko bayitsinda ni Message Ngozi yatanguye kubatsinda baje kurondera ukungene bagombora igitsindo mu nyuma urumva ibi byose birashobora kumotiva dynamique bikayituma yitwara neza kuri no match ya Bumamuru ariko nkagaruka kuri Bumamuru nabo uko biri kose niyo bari image nziza hamwe n'ubundi novuga boza bagahagarikwa nino boza bakagira gutyo bakisanga bahagaritswe na dynamique kuko uko biri kose uri umumenyereza leo ivyo mutombora kugaruka kwawe novuga muri Bumamuru nta mwanya munini baza kuguha ngo kugira ngo uyadapte kuko iyo byaza kugenda gucyonye uwo mwanya bari kuwuha uyu unye basezereye uyu unye Michel tuhabonye ubikose nimba barakuzanye uko bari mu bibazo novuga biriko birabarengera bipfuza umuntu yoza abibakemurira ku mwanya novuga mwiza kuko uko biri kose uyu mwanya uri kuragenda gucyanye nta ubazoronka yindi migwi zo biri kwiratera intambwe kuri Bumamuru novuga nayo nyene kino gikombe gifise ndetse banashaka canke barino bagifise niyo envie yo kubandanya novuga bikurikiranya gutahukana ibikombe rero ino match ko bije kubwanje ndabona yuko izo bari match iri equilibre ariko kandi amahirwe ari kwa Bumamuru mu gihe batoba bari determine canke mu gihe novuga batosubiza amaso inyuma barabe dynamique ivuye gukorera za Vitalo na Interstar Bumamuru nabo nyene baranyerera uri kurabira abaronso iyi Burundi Sport Dynamic ivyo iri kwirakora
ni ibintu biriko biratangaza abantu kuko bavuze ati bafite staff technique nziza abamenyereza bahari nivyo no kwita yuko ari nabashasha mu mwuga si ntibamaze imyaka myinshi ndavuga abalule abamaya ntibame bazinanye n'ivyo bakeneye mu gwa muzinga ubona yuko umugwi bariko barawuhindura twarabonye ivyo bishika ku migwi itandukanye mu myaka yahera nk'imigwi nka za Royal zitangaza abantu igihe zari zigiye mu cicaro ca mbere mu guhagarika imigwi itari mike ariko tubona Burundi Sport Dynamique numugwi twabona umenga ari wa muguraho ni ya migwi ejo bundi i champion iheze urazi ko wacice ku icumu habanje kuba urazi ama novuga yuko amanama yabaye ukaraba novuga yuko kuja kukumvikanisha ndavuga ko byabaye basanga Burundi Sport Dynamique irarokoka hamanuka atiko New Oil bivanye novuga yuko no kugira baraba amakosa umwe canke uriya yakoze ari kuravye Burundi Sport Dynamique rije mu gutsinda Vital itagaje abantu itsinze Interstar bitatu kubusa si bitsindo biki ukaraba Bumamuru uri kuraba Bumamuru umuzo wa mutombora muri Bumamuru nivyo message ngo si equipe yoroshe kuko nayo no munsi hari ya novuga yuko kocha Jimmy Ndayize na wene asa nkuko ari kwara aramarcha sur place ariko arava muri Big 4 ubona yuko na wene yavuga ati ngaruka ni cizere angaye na Bumamuru wowe uravye mutombora muri kino gihe angaye urukino rwa mbere Burundi Sport Dynamique wowe ukubiraba bugingo yotsinda Bumamuru kuri mutombora vyoneka gute hama kuri Burundi Sport Dynamique yo bitanze ubutumwa nyabaki mu gihe Dynamique yotsinda Bumamuru attention twoba dutanguye kuitira ko attention kuri no gutira attention kuri no equipe ya Dynamique surtout novuga kuri twoca tutangura kwibaza mbega objectif za Dynamique ko ba ubwo ni unye objectif za Dynamique bagitangura championnat nizoba zitanguye ubuyobozi bwa Dynamique ni waba batanguye kwiyumvira no vuga kuzihindura rumba ni waba batanguye kuzihindura kuko kugeza ubunye Dynamique tuvyemeranye si ya equipe n'ubundi uno mwaka uyituma ngo kuza kugwanira Big 4 rumba ko biri kose ubuyobozi bwa Dynamique nta Big 4 bwatumye bano bamenyereza miburiburi bwarabatumye kurondera ibanza vyiza cyane no kumentena equipe kuko equipe ya mwaka uheze yarahatswe yagarukiye ku cobo rero mu gihe bazi ko harenze kuri manza mu barakoka kuri ico gihe mu mwaka ukurikira ko biri kose wowe ugerageza no vuga kwirinda ibibazo byahatswe kugushikira mu mwaka uheze ukavuga ati uko biri kose reka ngwanire no vuga ibibanza byo hagati na hagati urabibona ko biri kose nibaze yuko ariyo objectif ya Dynamique no mwaka ariko objectif zirahindagurika kikisero n'ukungene championnat iri kwiragenda rumba nimba Dynamique batsinze Vital bagatsinda Interstar noneho bakaza bagatsinda kuri yo anshino cyangwa kuri yo serie ya victoire bagatsinda Bumamuru ko biri kose ubuyobozi bwa Dynamique bwo kwikangoye ukavuga ati ko bimeze gucyanye nta kuntu twokongerezamwe inguvu hama tugatera intambwe ku objectif twari twihaye uno mwaka ko turabona yuko bishoboka turi capable gutsinda Vitaro tugatsinda Interstar tugatsinda Bumamuru kuri match zitatu zikurikirana ko biri kose dushizemwe inguvu muri no effectif yacu cyangwa tukoze ibi nibi inye tukagorora ibi inye ko biri kose twaba twisanga objectif zahindutse hamwe ugasanga bariko baharanira ibindi bariko baraza kuguharanira ama Big 4 urumva jewe ku bwanje hamwe Dynamique botsinda Bumamuru no munsi ubuyobozi bwa Dynamique bwoshaka goca bwicara bukaraba izindi nguvu boshiramwe kugira ngo objectif zihinduke
n'imiburiburi Big for Geno bandayibona kuri Dynamic naye nico mbona nkabona ingene batsinze Vitaro na Interstar kuko ubwo bushobozi bwonyene baba bariko baragaragaza buratanga novuga ikimenyetso kigaragara yuko ko biri kose bari capable yo gutsinda buri mugwi ngaha muri ino Primus League mu gihe no bandanyiriza mu gihe aho hasigaye tuntu duto bogororeramwo hama ibintu bikagenda neza natwo nibusanga ko na champion yamaze gutangura hama equipe igatangura itari regiri ariko ikatangura kunovuga ko match ziri imbere nkuko unyi gatangura kukwereka yuko iri regiri uko biri kose twoba rutuntu two kugororeramwo hama ibintu bikagenda neza kuri Dynamic hama wambajije kuri Bumamuru na kuri Bumamuru mu gihe yotakaza ino match yobibaye match ya kabiri kuri Mutombora rero kuri Mutombora ko biri kose biba bitanguye kuba bibi kuri we biba bitanguye kuba bibi kuri we ariko kandi nibwo byaba bimeze gutyo honye antuka kuri Bumamuru cyangwa ubuyobozi bwa Bumamuru nibaza neza yuko ho bakiriho icizere bo mugirira hoba hakiri icizere wo mugirira aracari kare nta mumenyereza wopimira kuri match zibiri nta mumenyereza naba ba Pep Guardiola uko biri kose cyangwa namye numva kwa documentaire karaho kungene Jurgen Klopp yashikiwe n'ibibazo agishika muri Liverpool abamenyereza benshi bashikirwa n'ibibazo mushi gufatisha biragoye ngabo yo uhaye umwanya w'umumenyereza surtout mu kumuzana wari mufitiye icizere yuko hari ikintu yokora muri equipe ilifo yuko novuga umubwo bwisanzure cyangwa umuhwe novuga uwo mwanya ukwiriye kugira ngo ico we wari umwiteze ko akiguhe utarinze kumushiraho novuga amarimite y'umwanya rero kuri Bumamuru Olivier Mutombora yoba gikeneye novuga icizere ndetse n'umwanya ariko hoba rahiwe ho kugirane ho kuraba ico yokora kugira ngo anyarutse gushira ibintu mu buryo kuko kuri Bumamuru kiki ko yatanguye champion no mwaka bafise igikombe none bafise ibikombe bibiri vya Coupe du Président mwaka uheze ko biri kose niyo bari image nziza kuri no equipe ya Bumamuru uravye na effectif bafise hama kandi ukacura aba equipe ziriko zirabahagarika sizategerezwa novuga kubahagarika ndavuga novuga nk'izi za Moso Sugar izi za Tigre Noir noneho byoca binabonekana nabi nk'izi za Dynamic ziyongeyemo ukingaho nyene Alonso hari ibintu bikunze gushika Bumamuru yari ikomeje muri izi nkino giye kinaza zo ku mugabane wa Africa Champions League barazana bakutinyo imbere ho bari bazanye seziheze uyu mukinyi Enoki sabo mukama nabandi barabazana hari abakinyi baza mu mugwi iyo aho bari c'est vrai basanga amasezerano yaheze kubera bari babakinyi bamaze kuba baguta hanze y'igihugu cy'u Burundi hari igihe uvuga uti hari igihe uca wibona umenga novuga yuko ligue yo mu Burundi bisa kumenga uyirengeye gato birashika rero iyo ugarutse ikintu ukora uvuga uti jewe ngira nkore muri uyu mugwi ko mbona ko kuko n'umukinyi umurondeye ntashobora kuja muri equipe yari yo yose avuga ati jewe ntange na example ukaraba nka Kutinyo kuva ngahagenda muri Kenya akavayo mu nyuma akavuga ati uyu mukinyi araje mu ngwa Bumamuru bose baravye ko ari recruitment nziza n'umukinyi twaba tubona muri equipe nationale ariko rero kuza muri Bumamuru kuri we kuri wabwo ati jengira nsure ndugire kuri uyu mugwi ukomeye bugingo twoshika kure hari imigwi myinshi yose urakundaba kise yuko visibility kise yuko ntashobora kujya mu Rwanda kandi cyangwa ntosura muri Kenya cyangwa kujya muri Tanzania kubera bivanye n'ingene
umugwi wanje uhagaze nkaca nsanga ndongeye ko nanje nibi byabaye no kusamuka no kunyene sinibaza yuko Enoke yoba abona yuko imyaka sigaje ariyo mu Burundi gusa akinavuga ati jewe visibility yiwanshaka gusohoka nanje fume nja mu Rwanda canke muri Tanzania canke hehe ko ndabishoboye ariko muri Zambia una munsi rero abakinyi Alonso nigikunze gushika cyane umukinyi yabonye umugwi agiyemo yari yiteze yuko uwo mugwi ugiye kumwerekana ku yindi mu bindi bihugu bakavuga ati Bumamuru ni ekipe yoboye una munsi wacika intege ya Alonso avuga ati iyi ekipe nayijemo kubera iki siniko ndabona iyo ndiko ndaja umugwi no munsi Bumamuru mu kibanza c'icenda bagakina urukino hazoba havuyemo urundi urukino rw'ikirarane hazoba yasigaye nkino zingahe zibiri mu gihe phase are yohera Bumamuru itagiye muri Big 4 aho bakinyi bashobora gusanga bigoranye ko bashobora kuba babantu twari twiteze wanashima ntufatire no kuri abo bakinyi gusa kubera ari bakumbure bari bamaze no gusohoka ariko muri rusangi izo objective zategerezwa kuba ziri no kubakinyi no vuga nka bose muri equipe uko biri kose no championnat kiki si ya championnat buri muntu wese no vuga yokina ataviza kure si championnat buri mukinyi wese no vuga yoza kuyikina avuga ati jewe ningahanye no kuko barabira no kuri bakuru babo bamaze kuba bayicamwe hama bagatera intambwe bakisanga mu yandi mahiganwa hirya no hino no vuga ku isi baraciye ngahanye hama bakaraba ukungene bamere ubuoni iyi championnat yo iramura ni championnat iramura iguha akaryo ko kwigaragaza ko kugaragaza impano yawe kugira ngo nawe ejo wisanga uri handi hantu heza urumva rero kuri icyo kintu kugira ngo gikunde ifo kwiga kuba professionnel nivyo iyi championnat ni amateur ariko iragufasha kuba professionnel mu gihe no vuga wabishize mu mwihangiro ryawe urumva Bumamuru ni ekipe iri ngaho onye imaze iminsi no vuga imaze imyaka 3 iri kwiragira amahirwe yo gusohoka hanze wewe parvenye kwisanga uri muri yo ufisi iyo hangiro biragusaba kugirana biragusaba yuko witanga a 100% kugira ngo iyo hangiro ryawe rikunde urumva ndiko ndaza nibwo boba babiri canke batatu birakwiye kiki muri ekipe hasoza abakinyi babiri canke batatu mu kumwaka ni sawa urumva rero wari kugira amadute kuri abo bakinyi babiri kuri Kutinyo ndetse no kuri no mukinyi no Nsaba umukamba canke nabandi baba barakwiye canke nabandi kumbura rero mu gihe no vuga kayogenda nkuko wori kurabivuga uko biri kose goba ruruhombo kuri bo kuko Bumamuru ni atakaza iyo Big 4 canke ni yisanga itari muri Big 4 bobo uko biri kose ubuzima buzobandanya kuri Bumamuru bazo champion ikurikira bazoza basubire kandi baharanira izo Big 4 canke basubire baharanira ibyo bikombe ariko harura kuri kariyeri yaba bakinyi nabo kariyeri yaba bakinyi izo biri kwira iratakara izo biri kwira cyacyo cyo gusohoka kizoba kiriko kirahera rero yo bariyeri rikomeye cyane gose mu gihe botangura badebukirwa kuri izi match 8 cyangwa kuri izi match zingahe ngo nuko batariko bitwara neza cyangwa ngo nuko botangura biyumvira ukutazoshika muri Big 4 ala fe ya sezo kugira ngo kumva cyangwa bakutazoshika kuri ico kintu cyo gutwara igikombe kugira ngo baze bisange bariko bararonka ko kajye ko guguma basohoka nabo nyene kugira ngo iyo visibility iboneke iyo ni erere bazoba bariko barakora ikomeye cyane gose kuko bobo bafise amasezerano na Bumamuru nibwo tutayazi uko biri kose amasezerano magufi kuri unahani wacu mu Burundi kure bano bakinyi bacu kenshi usanga ari umwaka
sivyo umwaka mu myaka ibiri sivyo dufate nk'akaroro nimba bafise amasezerano kuri Enoke uraza kubona uyu n'umwaka ugira kabiri urumva nimba yarafise amasezerano y'imyaka ibiri dufate umwaka wa mbere yararonse amahirwe buma muri rasohoka sivyo byo nibakwe nibwo kumbure ataronse ariko kumbure haraho usanga novuga yararonse novuga abo bantu ba makipe novuga bayaga nawe ugasanga byarananirana ku bindi bintu sivyo ariko no mwaka naho dufate ko ari umwaka wa nyuma wiwe muri Bumamuru sivyo hama kuri match zibiri za boje hanze muri Afrika byaranse bijye bariko bagwana bagakwiye kuba bagwana guharanira igikombe kugira ngo baronka amahirwe kandi yo gusohoka kugira ngo bagume begwiza ayo mahirwe yo kugaragara ku isoko sivyo noneho barakinye match zingahe journée kugeza kuri journée y'indwi canke match zitandatu iruruza warukinye rubaye rukino rwabo rwa gatandatu nimba nihenze ugw'umunani kuri Bumamuru gw'umunani bo noneho bariko bisanga kuri match 8 Bumamuru itari mu bibanza byiza bibahi byizere yuko iki gikombe bazo arafe ya saison bazokwisanga bariko barakigwanira none bice biba travamo no mu mutwe baciye batangura kudebukirwa kureka kwitanga baciye batangura gukura no vuga ubwenge bwabo kuri Bumamuru baciye batangura no vuga gupanika nkuko kose ngo nuko equipe itari kwiritwara neza ngo noneho ngo nibazoronka iyo visibility iyo yo bariyere rikomeye kuko nibo bonyene bo bariko barigirira nabi urumva nibo bonyene bo bariko barigirira nabi kuko equipe ya Bumamuru itagiye idatwaye igikombe itasohotse hanze izogaruka muri sezi kurikira ibigwanire ibirondere ariko wewe ataco wakoze nk'umukinyi novuga yarafise izo objectif ni uzohomba kuko ko biri kose nta equipe yo hanze kiki izoza kukurondera izoza kurondera umukinyi uwo mukinyi ari muri equipe iri mu bibanza bitameze neza iri mu bibanza bya nyuma ivyo bintu nibikunda nta equipe ngaha mu Rwanda uko biri kose genda urabe abakinyi novuga baronka amasoko n'abakinyi baba ari muri equipe ari mu bibanza byiza ari umukinyi wo mu Rwanda none si ivyo nyene nako ndavuga iyo bariyerere bano bakinyi bariko barishiramwo kuko nta equipe yo hanze izoza kurondera umukinyi muri Bumamuru yabaye y'umunani niho ubundi nababo rero bo guharanira novuga izo nyungu zabo zifatiye mu kuduza Bumamuru bakayishiramo objectif si zimwe hariho bamwe avuga ati je navuye muri inde navuye muri Kayanza uyu navuye muri Olympic Star nje muri Bumamuru nukuvuga yuko jewe nshaka kwerekana izina ry'uwanje kumbure mfise rêve yo kuna muri Vitalo je sais pas kumbure mfise rêve yo mu Rwanda ivyo ariko sinibaza yuko Kutinyo wewe ubwiwiwe canke Enoke nibo mbona yuko bamaze gukina ndovuga igihe kinini hanze y'u Burundi abo bafise mind yo kuvuga ngo jewe nibone muri saison zitatu ngaha mu Burundi deja ngaho ushobora kuvuga ati ndi ngaha mu Burundi les chances zo kuja muri équipe nationale si nyinshi gose urashobora kujayo ariko iyo ukina hanze kandi ukakira mu mugwi mwiza urahamagagwa nivyo mvuga nti nabona arashobora ati ya Bumamuru jewe njemwo narinzi ko ariyo nje kudugirako kumbura nsubira ngenge mu Rwanda mvuga nti peut-être Rayon Sport yambonye canke umugwi wa polisi urimo abarundi batari bake ndagiyeyo kumbura nzogira iyo chance yo ngaruka mu gwiseka ntaba mu rugamba ariko ivyo nabone biri mu mutwe baratravaye ico ni kimwe ikindi ya Ronso una munsi Mutombora agiye muri Bumamuru sivyo Mutombora sigaje nubwo yuko gira nkine uno munsi yarakina ukino rumwe yaranganije dufate kuri zinkino zisigaye sivyo inkino 8 inkino 8 muri phase ariko ni inkino 15 inkino 8 na manota 28 sivyo kuraho wewe ubiravye naya manota kuri aya manota 28 Mutombora yoronka tukavuga tuti Mutombora yananiwe muri Bumamuru no phase
muri 24 points zisigaye ukavuga ati antuka turavye Mutombora aronse les 16 points chez 18 points muri 24 c'est plus ou moins aho vyokunda n'imiburiburi byosaba yuko aronka nka 3 quarts yayo manota nkanga kwa dufata nko muri 24 akaronka nka 16 donc ataronse 16 Mutombora zobananiwe 16 canke na moitié yayo manota niyo barananirwa cyane muga dufatiye nyene kuri uko twibutsanya yaronse dufatiye kuri izo match 8 donc kuri ino faza nako bani 24 po twibutsanye ibishora kumushikira n'ivyashikiye ndetse n'umumenyereza Mister Tuhayibonye kuko siwe ya prepaye entre 12 points gushika kuri 16 ko biri kose ni donc Mutombora sinfu agiye musi ya 12 points parmi les 24 byo babimeze neza nivyo babimeze neza ko biri kose objectif yo bari baramuzanye ko canke mu kuhindura umumenyereza kugira ngo bazane Mutombora ko biri kose nivyo bihuye nivyo baba bamuzaniye sur les 24 points tweba tuvuga tuti una munsi tubivugire ngaha nyene hakiri kare sivyo abatwumva bavyumva Mutombora tuvuga tuti la moitié c'est 12 points sivyo nukuvuga yuko agiye munsi twibutsanye nawe nivyamushikiye Michel Tuhabonye Mutombora siwe ya prepaye equipe Mutombora siwe yaguze abakinyi azanywe nkaramfara avuga ati dutabare Bumamuru ibintu bimeze nabi urumva aragarutse singarutse ku bintu byakira byabaye aragarutse muri Bumamuru siwe yateguye umugwi siwe yaguze abakinyi ariko akari hejuru nivyo twese tuvuga ati ngo nakazi kandi numumenyereza amenyere Primus League twemeranye tukiri ngaha nyene Mutombora kaja munsi ya 12 points muri zi match zigaye sa 24 points azowananiwe ko biri kose nivyo ari biharuro byiza byo novuga ko muri umumenyereza wa Mutombora nivyaba urumva nivyaba tuzovuga tuti twari twarabivuze si kumutega eka tuvuga tutasigaye match urumva harimo n'uru bazakina no munsi ntibararukina yoronka ayo manota muri 28 12 points kuduga byo 12 points nayo ntiyo bari meza kuko niramwatsi sawa mbo ntiyo bari meza ariko uko biri kose yobagikeneye umwanya yobagikeneye umwanya wo kugira ngo abandanye yubaka kuko Bumamuru nayo nyene equipe novuga uravye nk'abakinyi novuga bayivuyemwo kungene novuga yari isanzwe itunganyije harakeneye umwanya muri Bumamuru harakeneye kubaka harakeneye kubaka kuko nibwo batwaye igikombe mu mwaka uheze urabona yuko banagitwaye bitoroshe baragitwaye bitoroshe ariko kandi nikimenya araba nino sezo kungene bayitanguye ntivyoroshe donc hari ikintu gikwiriye novuga gukorwa muri Bumamuru hari ikintu novuga cyo kubaka muri Bumamuru rero muri uko kubaka harakeneye umwanya sivyo ntihakenewe bya bintu byo kwihutisha umuntu bya bintu byo kuvuga ngo dukeneye amanota dukeneye novuga resultat nziza nkuko novuga byabaye kuri Michel Tuhabonye ariko nko kuri Michel Tuhabonye naho tuzemeranye byari bitanguye kutamera neza byari bitanguye novuga gutanga iyindi image itari nziza kuri Bumamuru sivyo rero nko ku buyobozi kumbure novuga ku buyobozi kumbure bafise gushaka novuga kubona equipe yabimeze neza biragoye kwihanganira bijya bintu zijya resultat ndiko ndavuga bien sûr surtout kuri Bumamuru surtout no kuri Bumamuru terade titre nayo mpamvu novuga icihutiwe kuri Bumamuru kwabaye kugirana kwabaye novuga kwiyumvira yuko kumbure habaye impinduka kubumenyereza kumbure hobone ko umusaruro nyaco cakozwe rero nibwo rero cakozwe sinibaza neza yuko
no kuri no mutombora ho bawe ikintu cyo kumwihutisha kumusaba resultat nziza cyane sivyo ariko kameme hariho le minimum mutombora ategereza gutanga hariho le minimum mutombora ategereza gutanga novuga tunovuga kuri izi match zisigaye nkuko wari kurabivuga izo rero turiko turavuga ko biri kose munsi y'amanota 12 navyo nawe nyine yoba ariko bariko aragaragaza mu batari mwiza ndakubwiye ico honye mutombora kuva muri Bumamuru novuga yuko c'était avant l'année passée sivyo twabonye ayivamwo aramara igihe mu nyuma aja mu mugwande wa Buja City Buja City yari ikiri mu cicaro ca mbere uravyumva phase ale yari mu mpera ariko ntiyari match nkeyi kumbare match nka zine izo match arazikina nivyo abantu baravuga bati ntiwo ja kumuraba kuri izo match kumbure mutombora azokura novuga yuko exploit nziza muri phase retour kabisa tubona Buja City gwana jahiya gwana ariko ivyo vyose ntitwovuga yuko ari kose rya gutumura kuko urashobora ati je ndumukoca kubakinyi mfise ndabona lo niveau iri hasi jewe nkora ivyo nshoboye n'abakora ivyo bashoboye Buja City biranka Buja City herimanutse iri kubona mutombora sivyo deja ico kintu Alonso hari ikintu dutegeza kumenya ibintu nk'ivyo kumumenyereza asanzwe afise izina asanzwe afise CV nziza biracafuza umumenyereza sivyo kumva yuko ekipe yayifashe iramanuka kuko twebo ashaka kuvuga ati yora kumera gute je ko ari ivyo nsaba ntibabimpe cankora gutyo ariko nitwibagira yuko ari abamenyereza bamwe hari ivyo basaba mu nyuma bakavuga bati ntibabibahaye bakavuga ati nimba ari uko moi je démissionne kugira ngo nshobore gupreserva ya image yiwanje nticafuke una munsi rero avuye gukorora simvye ko bayikoroye urumva barakorotse urumva akorotsera Buja City avuye muri Buja City aciye agenda muri Bumamuru una munsi parmi navyo ati no munsi sur les 24 points mvuze yoja munsi ya 12 points twoca tumuharura gute mutombo tuvyemeranye yuko ikoroka rya Buja City muri deuxième division ko bikose bidafatiye mutombora atari we afise uruhara no vuga asa 100% ikoroka giwe nako kukoroka ryayo twemeranye ikintu kimwe kuri koroka rya Buja City burya Buja City yarifise ikibazo kiri interne tutamenye canke byari bigoye ko kija habona kuko yumvire ekipe yaciyemwe mutombora biranga mugabo yaraciyemwe Omar nakagiro biranga twaheruka kubona ekipe ya Buja City imeze neza kuri Gustave Nyongo naho nyene kuri Gustave niyo nkuru ni ekipe wayisanga kuri bya bibanza nyene deuxième tableau ariko nta igwana ntimanuka urumva igwana ntimanuka ariko karaba abakinyi bayirimo ugasanga n'abakinyi beza cyane gose rero mwico gihe ko biri kose mumenyereza na ruhara runini ya cyane gose ababifise nko iyo ekipe novuga igize ibibazo no gukorokika nakoroka kuko nta mumenyereza utazanye sinzi ko wumvisha uravuze je navyumvise nta mumenyereza utazanye nashatse kwerekana ko kwikoroka rya Buja City ko bikose mutombora nta kintu kinini ya cyane gose umuntu yomushinje urumva rero kuri Bumamuru histoire mutombora yandikishije kuri Bumamuru ko biri kose ni histoire ya Martse equipe tuvyemeranye nebwo mu nyuma byavuye bihinduka kuba equipe novuga yarangije fazare isumba amanota 12 equipe ikurikira cyo ni kintu novuga ni rokoro yego urumva yari rokoro ni gake twibona nga muri rero muri gihe je kintu nama mvuga buri gihe novuga iyo equipe
yagaragaje urwego rwayo rwiza cyane gose hama mu nyuma bikarangira isubiye inyuma kenshi na kenshi je nama mvuga yuko ico kibazo kitaba kiri technique kabisa urumva nikaba kiri technique reka tubirindire mvuze urumva nikiba kiri technique kuri mutombora tuzubasha no vuga amaze kugaragaza turazi urwego no vuga Bumamuru mutombora yashize Bumamuru turazi no vuga urwego Bumamuru yigeze kubiriko mu gihe byari byiza na mutombora sivyo rero ubwo rwego kiki nigo gwatumye ubuyobozi bwa Bumamuru buhari ubonye busubira kumwiyumvirako je nibaza yuko atakindi kintu busubira kumwiyumvirako mwico gihe rero mutombora kugaruka kwiwe ntaza gusanga ekipe imeze nkuko hambere no vuga canke kuturo ya mbere yari yayisanze urumva ko biri kose uraza gusanga hariho difference ya ekipe no vuga yari ifise ubwa mbere ni ekipe no vuga asanzeho ubundi ico gihe rero kugira ngo umusaruro ugaragare bivanye na filosofi yiwe birasaba yuko yubaka guhera mu ntango kugira ngo buri kintu cyose no vuga muri Bumamuru kibe capanzwe nawe guhera mu mizi hari yanyu ivyo navyo birasaba umwanya naho ubuyobozi bwa Bumamuru rero kujongera no kuri ico kintu ntibagire no vuga uwo mutima wo kwihutisha ibintu nimba bamugarukanye kubera yuko bazi rwego yashize Bumamuru rwego rwiza Bumamuru yigeze kubiriko ibitumye nandi bitumye nuno mumenyereza nyene mutombora ako gatima rero ko kwiyumvira kandi kumugarukana birasaba neza yuko bamugarukana bazi neza yuko azotangura zero kubaka zero kugira ngo buri kintu cyose muri Bumamuru kizobe capanzwe nande nawe ama uwo musaruro uheze ubwo ugaragara nuko reka tubirindire nariko ndaraba effectif ya dynamique bya namye ndabivuga ni effectif nziza cyane gose reka ndaguhe nk'abakinyi no vuga atarabogota mu ndasa urabona nkuno mukinyi twa Serafe Bigirimana yigeze kubakina muri Flambeau du Centre Serafe Bigirimana n'umukinyi mwiza cyane gose ase na experience aba Claude Ndarusanzira Mbaramba wo munyakinama bose benshi baramuzi umwaka weze yari muri Rukinzo ariko yarandikishije amateka menshi cyane gose muri RB Lidiardic urumva uyu unye yitwa Ivekire ko namuvuze aba bakinyi ba Alade Bizimana uyu nawe kizigenza wabo Alade Bizimana n'abakinyi benshi bitwa ba Ismail Kabuntu ba Seti Bigirimana Paul Vincent namuvuze niyo kwizera Abubakar Tuyishime donc ni bamwe mu bakinyi ko biri kose ugiye kuraba no vuga ata wotira ko attention cyane gose kandi buri match no vuga cyangwa buri equipe baba ariko bahura nayo kacuja kureba bakinyi ba Sudi Shabani aba Abdurrahim aba Selemani Kagabo Musa Nahimana rero ni equipe imeze neza ni equipe novuga ko biri kose Bumamuru kabikeneye insinzi kandi ni koko barayikeneye kuko bayiheruka kera batira attention kuri no equipe kuko bafite effectif nziza kubwaho rero Manchester United rero tuyitege niko bitegerezwa niko byategerezwa niko byategerezwa ahandi ho batabikoze ko onye ni nka kwa kundi nyene bavuga ati amahigwe ntaza kabi ya n'amahigwe ya baronse yanyuma ahandi ho bada professor ya mahigwe bada professor ya mahigwe ebana kabisa sinibaza twe twize muri amashuri
twize mu mashuri araho usanga hariho ritme kabisa hariho ritme wewe ukisanga wanashima ugize usamaye muri ropeshage bana wisanga bakuguruye kera barakugurura nta byo kuvuga ngo washitse ari amashuri kiki yusitse muri ropeshage uba wamenye ndabesha wewe uba wamenye donc wanashima kenshi ugasanga ntibakosora iyo ugasanga na liste y'abari muri ropeshage uko biri kose bayitora gutyo nyene bama bagakonfirma ko bamenye bose ati uyu unye kabisa ati uyu unya zoropesha zibiri yamaze gusha uyu sindinda gukosora ugasanga umwigisha yatanze ikibazo ariko impapuro ntazatora urumva ati donc ni kugira ngo mugabo hari yandi mashuri habariho ritme muri ropeshage barakosora kandi bakuderibeye ubwa mbere izo zibiri bakazikurako ni kuvuga yuko atayindi deliberation baho izo zindi bo wakoze bazikosora ukuri kwamye batakuyihenda bakaraba neza bana basanze hariho akasheke kamwe wagize ubutasha ubugiye rero kubw'ibyo onye iyo wiga ku ishuri ngene n'iryo onye umenye uko witwara iyo waronsa amahirwe mwe nawe Ligue des Champions rero ni nk'ishuri rero riri atamahirwe aboneka kabiri abaho n'amahirwe ni kuri Manchester yatanguye nabi aha twoyifatanya nkaho mengo ni deliberation yaronse ku munsi wejo bafise match kurikirana Copenhagen nyene retour hariya anye mu gisagara ca Copenhagen bayikuye ko atatu bizobikiraza uraza kubona yuko nka Galatasaray hariya anye Manchester tingira kuri Galatasaray ko biri kose Galatasaray ntitsinde Bayern yigenje uku natwe yigenje ukunyo nimiburi yisange bagiye gukina na Galatasaray bari hejuru yabo bari imbere yabo bafise nka 6 Galatasaray ifise nkane aho nyirumva yuko hasigaye ko banyinyana na Galatasaray baparvenye kandi kuyikura kwa 3 basange bafise 9 urumva hama baci barindira match ya nyuma Manchester ihura na Bayern hama Galatasaray ihura na Copenhagen uko biri kose ngaho onye niho tuzomenya kungene bida ariko yumvire nk'ubu unye Manchester igiye gukina na Bayern match ya nyuma Galatasaray ariyo iri imbere ku manota uraza ko byo bari vyiza kuri Manchester nivyo bari vyiza namba nuko rero izindi nkino zabaye dukoresha umwanya n'umugwi wa Sevilla watsinzwe na Arsenal bitsindo 2-1 Arsenal kabisa n'ubu kabisa ibintu bibameze neza ni ifse defete imwe gusa muri kano kanya ni mu kibanza ca mbere muri groupe B yabo basoma 6 Lens ni ya kabiri amanota 5 ya gatatu Sevilla amanota 2 ya nyuma ni PSV ifise amanota 2 gusa urundi rukino ni Lens yerekana na PSV ndove no ngakire ku kindi Sporting Braga kuri Arsenal na Sevilla ari match iri dynamique match irimwo ari match irimwo ibigufu byinshi ariko Arsenal ico yatsindiye Sevilla ni qualité technique z'abakinyi bayo ubona ko zari hejuru par rapport y'aba Sevilla uravye nk'igitsindo ca kangahe ca kabiri uyu Martinelli yinjije ca kabiri cinjijwe na Gabriel Jesus okay Gabriel ndiko ndavuga icambere uravye igitsindo ca mbere urabona ko ari esprit komeye cyane gose wanashima ku match yejo Gabriel Jesus general no magashimwe ka home di match Rabingene imbere ko atanga pass Rabingene ya contrôler abakinyi babiri bo hagati ba Sevilla amera nk'ubabesha ngo agiye hari umupira cara ukontourne inyuma hama cabona emplacement nziza ya Martinelli aca mu mupira hagati na hagati ijya kajya kazi sakokogwa no wari we wese rero kuri Gabriel Jesus ni umwe bakinyi Arsenal muri kino gihe kiki ntakubeshe uhereye ugarutse no kuri match bakinye na City uravye kungene yitwaye Gabriel Jesus kubikose mwino misi ameze neza Jesus ameze neza arafise Arsenal mufisi nuko rero vyagenze muri Champions League ku munsi wejo kuno munsi naho hari nkino zitandukanye zihari isa 12:45 umugwi wa Feyenoord Rotterdam uraza kwakira umugwi wa Lazio de Rome
umugwi wa FC Barcelona wakira umugwi wa Shakhtar Donetsk ya masanyene isa 3 Celtic Glasgow yaza kwakira umugwi wa Atletico Madrid Paris Saint-Germain bakira mu France umugwi wa Milan isa 3 Newcastle hariya St James Park wakira umugwi wa Borussia Dortmund RB Leipzig isa 3 wakira umugwi wa Etoile Rouge de Belgrade Young Boys isa 3 wakira umugwi wa Manchester City Royal Antwerp mu Birigi wakira umugwi wa FC Porto hano Alonso mbona yuko urukino benshi biteze kandi rukomeye komeye n'urukino ruza guhuza umugwi wa Paris Saint-Germain umugwi wa Milan AC Paris Saint-Germain gutsindwa nande na Newcastle bitsindo bine kubusa ibitsindo bine vyose mugabo nibwo beruko je ndabona Paris Saint-Germain hari kiza gukora uno munsi hari kiza kuri Milan hari kiza gukora kandi atawundi mwanya bafise wo kuyikora atari kuri no match kuko urumva uravye statistiquement Paris Saint-Germain ni nziza kuri Mirase kuko bo baramaze no kuronka nayo manota 3 bayakuye kuri Dortmund ariko Mirase raba no kunganya Mirase ifite amanota 2 yo kunganya hama ikindi naco uravye mathematiquement naho Paris Saint-Germain ko biri kose kuri no mumenyereza wayo Luis Enrique nibwo twabigarutse ko hano kiki uribuka igihe tubiyaga turi kumwe na Yves aho ati ko biri kose uno mumenyereza nimba baramuzanye nibyo arafise ibyo gukora barafise no kumuha umwanya wo kubikora ariko nawe sinibaza yuko abanyakatari bafise uko kwihangana canke sinibaza yuko mega bo bafise kwihangana kungana gute bivanye no vuga n'uwo mwanya bo bamuha ariko kandi bikavana na resita yo baba jewe naragarutse cyane ku kintu kimeze ngo Luis Enrique uko biri kose nta mwanya baza kumuha mu gihe adakarifye no equipe ya Paris Saint-Germain muri 8e de finale kandi n'ubundi tuzoba turi hano Paris Saint-Germain idashitse muri 8e de finale no mumenyereza arasika gutakaza akazi ntabyo kuvuga ngo baramuha umwanya ngo bikize sinibaza rero inzira ihari kugeza ubonye kuri Paris Saint-Germain yo kwikarifya so gutsinda Dortmund gusa muri no tsinda oya so gutsinda Dortmund gusa muri no tsinda ahubwo nukwegeranya amanota yose ashoboka mu gihe bariko bakoresha kino kibuga Parc des Princes izo wari match yabo igira kabiri ama match retour bishobora kubagora voilà ama match retour ndetse n'ama match bakinira hanze nkuko twabonye no vuga match yo mu Bwongereza match bakine mu gisagara ca Newcastle ni match yabagoye cyane yarabagoye rero kubw'ivyo bafise profit yo kugirane yo gukoresha kino kibuga cyabo neza Parc des Princes kandi turamaze kubona yuko mu biharuro kenshi ibiharuro biraberera mu gihe bari kuri Parc des Princes muri zino nkino za Ligue des Champions nibwo baza gutsindwa baza kuba batsindirwa hanze urumva rero ino match ya Mira bazo bari mu rugo canke bazo bari mu rugo bazo bari mu rugo uko biri kose wowe uri Luis Enrique ufise icyo bakuzaniye nta gikombe ko biri kose bo musaba ca Ligue des Champions canke sinzi ariko ko biri kose ufise squad nziza ariko ufise no gukarifya equipe muri 8e de finale ndabisubyemo ntuza kuyikarifya mu gutsinda Dortmund gusa uza kuyikarifya ko biri kose n'imiburiburi amahirwe yo kuyikarifya uyafise no vuga muri match uza gukinirira mu rugo nimba Newcastle yagutsindiye hariya anye urafise nawe ico ukora kugira ngo uyitsindire iwanyu ku kibuga cyawe kuri match y'uno munsi batsinze Mirase baraza kwisanga uko biri kose bariko baragaruka banza cabo cambere bazobagarutse kabisa kuko kugeza uno munsi Newcastle ni ya mbere amanota 4 ane
Oye match barayinganyije match bakina na Asemi bafise amanota 4 iyi ni ifise 3 Paris Saint-Germain voilà izo zindi anoze ifise 2 mirafise 2 hama Dortmund rimwe urumva yuko kuri Paris Saint-Germain batsinze no match bagaruka mu kibanza cya kangahe cya mbere mu kurindira no bwiza kuva kuri Dortmund ya Newcastle Dortmund Newcastle bandanye itsinda iyi migwi ibiri izoba irasokoka yikurako iyindi migwi ibiri yikurako Mirase n'andi na Dortmund donc Paris na Newcastle bazoba ariko barayivamo iyi nayo izoba ari avantage idasanzwe kuri Paris Saint-Germain kuko bazoba bariko bisanga boroherwa bazoba ariko bisanga bari mu biharuro byo koroherwa mu match zikurikira uko amanota 6 arakumotiva kuko usiga uharura ati nkasora nkaronka hande 3 ni 9 points nzwani ko 9 points match zitatu ziba zisigaye mbega equipe ziri capable yo konshikira ni yahe ati 9 points ndayongeze kandi 3 12 points ho ni qualification urumva rero kuri Paris Saint-Germain naya mahirwe bafise ku bwanje mbona yuko yo batuma bava mu nuvuga muri kino kibazo cyo kutisanga muri 8e de finale ariko ntakubeshe equipe ya Newcastle ariko nabo bafise match ikomeye ntakubeshe peu importe match ikomeye baza gukinira he iwabo St James Park aho onye ntakubeshe Dortmund barafise ikibazo ngiraryama iyi Newcastle wanashima ahubwo Dortmund biyubare ntibabone nk'ayo pari yakoze ntibabone nk'ayo pari yakoze Newcastle irakaze gushika naho gushika naho jewe mbona ko muri no tsinda ata equipe izobatsinda kandi rero ivuye muri no tsinda izobeka ko ikomeye kabisa turi muri tsinda rigoye iri kumwe n'imigwi imenyereye iri higanwa ariko bo bari aciye imyaka myinshi kandi nikimenyamenye ucuraba no kungene bariko barananitwana no muri championnat championnat hari abahura na za Crystal ni 4 barona Sheffield 8 bahura ni equipe imeze neza kabisa ni equipe imeze neza urundi rukino rwitezwe n'abantu benshi n'urukino uruza guza umugwi wa FC Barcelona umugwi wa Shakhtar Donetsk FC Barcelona bara yuko bavuga bati ni mugwi nivyo witegura urukino rwa Shakhtar Donetsk wakira ubona yuko kubakinyi yagira atuma ko nabonye yuko barimo bakinyi bakiri batoya benshi bazati mbega bakiba mu mvune bazobagarutse byanavuzwe yuko Pedri wewe no muri Clasico ntazokina urukino hoho nabakiyi benshi za kuruhurira ubona yuko ba Lewandowski ko bari abiswe ba De Jong siho bari novuga yuko abiswe barafinya nabo numva yuko ategeza kubaruhurira bo bakobwa ati bivaye no kumwe bazokwigenza novuga yuko imvune yabo bashobora kwa Clasico ariko urukino abakinyi haba De Jong haba aba Lewandowski haba Rafinha haba Pedri abakinyi kuboneka mu rukino guno munsi ntibikunda ndetse n'abandi bajiri kunde bo bavunitse vuba na Sergio Roberto FC Barcelona kuri abakinyi ibuze bose kuri Shakhtar Donetsk n'ivyo FC Barcelona ifite victoire 2 ariko Shakhtar Donetsk ifite amanota 3 imaze gutsinda Royal Antwerp gusa ubona gute kuri urukino nubwo FC Barcelona iza kuba yakira Alonso bo iyi match ni urugamba rutoroshe Barcelona urugamba rutoroshe Barcelona ndetse wanashima cyo kubwanje nto pari tugaruka kuri shwadiri ngaza kubona nto pari kuko jewe ndavye Shakhtar Donetsk ngene yitwaye nibwo yari equipe no mvuga yari equipe nayo nyene ivyayo muri Ligue des Champions atabyo ndavuga Royal Antwerp equipe yatanguye gutsinda 2 ariko uvuye inyuma batsinze icambere cya kabiri cya gatatu attention niyo equipe bigaragaje yuko ifise ubusatirizi bukomeye naka equipe kaguriyemo aba Brazil benshi kuri Barca rero itakwiye nko kuri wareje kubidondagura je ndabona yuko Barca ishobora novuga kugogwa cyane rwose n'uru rukino kandi kagogwa cyo kimwe nkuko yagowe kuri match ya Porto match ya Porto nayo nyene yarabagowe ariko jewe iciza mbona kuri Barcelona
nuko yifitiye karite technique nyinshi cyane gose bakinyi bayo bafite n'abana bakiri bato ubona yuko bari kubaraza neza na babaha ikizere abana ifise Barca baracari bato ariko kandi si abana basanzwe so ubwo buto gusa uravye na mentalite yabo kikini mentalite iri kugwego ko hejuru cyane gose yameze neza abana bamaze ku none nka Gavi uravye ukungene Gavi womengo equipe ni ya papa wiwe mu kibuga ngene yitanga mu kibuga womengo Gavi akina ari hideni papa wiwe yariye haizi imyaka n'imyaka kabisa urumva karitanga gose karitanga no gupfira mu kibuga kopirayo umengo ashobora gushira umutwe mu maguru y'abantu umuntu n'umutima ko ukuramo kakawuhereza Barcelona attention rero niyo mentalite urumva attention niyo kandi niyo mentalite iri kwirigaragaza ku bakinyi benshi ba Barcelona bakiri bato ushizemwe aba bayaminira dabo no mpeti bamushizemwe ingena za aguruka cyane uyonye Firme Lopez urumva abo peti ababo bo ntibakira abana mu mutwe ba Joao Felix barakamiritse rero iyi niyo karite mbona kuri Barcelona munsi canke muri kino gihe izoza kubasova bavise no match no munsi weekend bafise classico ariko ibyo byose malgré tout bivanye ni karite bafise barashobora kubisohoka reka tubirindire ku munsi we twaravye ku mugwi wa Real Madrid irabisohokamo neza nubwo bamwe bavuze bati hari vyamenyekanye yuko umukinyi Jude Bellingham bisa nko kumwenga yagize akagorana ariko Ancelotti muri gani natanze kubanditse abanyesha makuru bavuga ati sakagorana gakomeye ati nuburuhe gusa ati mu mwitegeye muri classico rero abari bagize ubwoba ntiturabimenya neza ko yoba ari imvune canka ari uburuhe tuzobibona kuri classico bavuga ati n'ibintu bitoya gose azoboneka kuri classico ku munsi wa gatandatu nuko rero izo nkino zihari ariko rero Alonso nkuko twagize ku munsi wejo hariya kuri 1xbet urukino hagati ya Feyenoord na Lazio uhande aho uvuga gute Feyenoord na Lazio Feyenoord nta manota 3 bararo oya Feyenoord barakinye na Celtic barakisa 3 Feyenoord bafise amanota 3 batsinze Celtic Celtic ni yubusa indi match baratsindwa na Atletico Madrid Feyenoord ni equipe je ku bwanje imbere ya Celtic no yamayi Celtic ifise ubusa Feyenoord sa dufanye Feyenoord kwigira Feyenoord no yamayi Feyenoord ni equipe no kuri hari iwabo no vuga muri Pays-Bas ni equipe ihagaze iri mu ni ya gatatu namba tari ya kabiri ko ari ya PSV niyo ya mbere Azakmar ni ya kabiri hama Feyenoord Feyenoord bayihaye inota rimwe ibice amajana 935 Lazio de Roma amanota 4 ibice ubusa 75 akunganya amanota 3 ibice 95 naye ndabona ko guha Feyenoord kabisa nta ntoba nihenze Atletico izagukira na Celtic Atletico rikoranga nizo ngiranze ko nyene Feyenoord uravuze ko ejo gutsinda na Jericho ndabibona tugenda ku mugwi wa Atletico na Celtic iri muhiri wabo bayihaye amanota 4 n'ibice amajana 475 Atletico bayiha inota rimwe ibice amajana 852 kunganya amanota 3 ibice 97 amanota ni menshi ya Atletico simbona impamvu Celtic ifite amanota ngahe ubusa no kurumva yuko bashobora kuza bakitanga cyane kuri no match ariko bikose nibwo kwitanga gute Atletico nayo biramaze kugaragaza yuko itemera guteshwa amanota n'imigwi yariyo yose nabonye hari Griezmann asigaguruka nkizi za Celtic kuko iyo yaza kuba no vuga ari equipe yemera gutakaza amanota nkuko yari kuba yaratakaje n'imbere ya Feyenoord yatanguye batsinda umengo 2 yatanguye batsinda 2 barabigombora bashiramo n'ikindi urukino Alonso hagati ya Newcastle na Borussia Dortmund ubona ko inde yotsinda aho no guhumiriza no humiriza kwa Newcastle Newcastle bayiha inota rimwe amanota ibice amajana 329 Borussia Dortmund bayiha amanota 5 ibice 67
kunganya amanota 4 ibice 44 aha duha Newcastle kabisa. Paris Saint-Germain na Mira. Paris Saint-Germain yahaye inota rimwe ibice 748. Mira bayiha amanota 5 ibice ubusa 9 kunganya amanota 4 ibice ubusa 5 aha ubona ari indi. Genda ndaha amahirwe Paris Saint-Germain ko hamwe batogira icyo bakoze kuri no match simbona handi bo bikorera. Urazi ngaha jewe. Ndashobora kuganira atsinda canke inganya. Oya wewe urumva. No kwigereza ko. We sanzuru n'umufana. Mirira komeye. Sanzuru n'umufana wa Mira we. Mirira komeye. Mira ikomeye byahe. Ikomera gute. Ari Rafael yaho hari ndetse nabajiru hari. Ikomera gute ikananirwa gutsinda Dortmund. Nta Mira. Reka turabu yindi RB Leipzig na Etoile de Belgrade aho ivyo bisanzwe RB Leipzig bayihaye inota rimwe ibice 244. Etoile de Belgrade bayihaye amanota 13 igice kimwe ukunganya amanota 7 ibice 39 aho RB Leipzig angahe inota rimwe ibice 244. 200 ni maki Royal Antwerp na FC Porto. Royal Antwerp yahaye amanota 3 iwabo mu Birigi amanota 3 ibice 32. FC Porto amanota 2 ibice 16. Iyi match yaje kugira ukunganya amanota 3 ibice 32. Aha FC Porto iratsinda. Ka Porto karatsinda. Iratsinda FC Porto. Nta Royal Antwerp ibahagarika. Ariko shaba ndi muzungu yahaye amanota 2. Young Boys Manchester City. Young Boys bayihaye amanota 17 n'ibice 5. Man City inota rimwe n'amajana n'ibice 207. Ukunganya amanota 7 n'ibice 7. Brazil ntakubeshe kiki. Burya izi match z'iyi journée zarimwe idiri nziza cyane gose. Raba nko ku munsi wejo ufati ugahera kuri Bayern. Kaza kuri Inter kuri Manchester United. Sibyo nawe nuko biri kose atari ibyago byari kwibonekeza canke warabona yuko Manchester ifise akarusho kadasanzwe mu gutsinda irya match nibwo Manchester nayo nyene ariko nawe niyo kwitesha amahirwe kuri Copenhagen. Sivyo ahantu singeze kuri zitatu ukacuza kuri Napoli uko biri kose inyo Berlin naco yari gukora kuri Napoli. Ukacuza kuri Napoli ndetse na Real Madrid. Sivyo ayo manota uyegeranye. Sivyo uyegeranye ko biri kose wari kugwa nko ku manota 7 canke 8 yose hamwe. Wambwiye yuko yiciwe n'umugwi wa Benfica. Ariko jenga gute Benfica na Real Sociedad yari kubera iki abantu mu gupariya no uretse na classement kubera iki mu gupariya abantu biprecipita no gupariya hariho match zimwe mu bwati ivyari byanze ufate nka match none nkubona ko Arsenal ikomeye kose ariko match yari goye gupariya entre Arsenal Sevilla yari goye cyane. Nta wabona yuko Arsenal irakumengira DZX basi uretse na DZX hariho nundi ku biharuro by'uwavuga ati je ndabona ko Sevilla ifise ububasha bwo guhagarika Arsenal. Arsenal ivuye gutsindwa na Rennes hari iwabo. Arsenal inye Sevilla ivuye kunganya na Real Madrid muri championnat. Ati Arsenal no uyinaraje no ku rupapuro karaba ku rupapuro Sevilla kubikose nta difference nini ihari. Abavuga ati jewe ndahaye amahirwe Sevilla ariko ni match yari igoye cyane. Izo match urazireka ukakini zishoboka uzi ikintu kimwe Aronso mwizo match zitanu none zose nizatsinze ku munsi wejo abaronsa kanoti barakaronse muri wanixbe nuno munsi nuyi compliqué kini bishoboka. Urazi ikintu kimwe je no kubwira jewe mbona ora nkuru rukino rwa FC Barcelona fata nka Barca na Shakhtar unyumvirize kwa na jewe nkiyo woyikina je ngira AX oya kiki izo byama AX tubiranze tubishire pe ko umaze kugira AX ubu ufise amadute none kubera ko ukina match irimo amadute urayireka wowe kina match uri kuko nizira hari nyinshi iyo ni siri ngaha yirimo amadute ngo AX canke DZX yireke iyi ni siri ngaha Atletico Madrid
sawa Victoire. iyo ni imwe ni imwe sivyo Newcastle iyo Victoire. ibisiri kuri Dortmund shira zibiri RB Leipzig ndisi zitatu sivyo ndiko ndabigira shirako na Man City na City kuri Young Boys zine. na Porto kuri Royal Antwerp zitanu zitanu yindi nta zindi izo match zisigaye ni match ya bazi izi inye ndisi zimanota 9 match zisigaye ni Paris Saint-Germain na Milan hamwe na Feyenoord na Real Sociedad nayigize oya niyo wahereye kumenga Feyenoord oya izo nagize zo ndagenda zifyonda Feyenoord nayigize Feyenoord na Lazio iyo wanashima yireki izo ntagize ni Feyenoord na Lazio Barca na Shakhtar hamwe na Paris Saint-Germain na Milan sawa izo zireki fata izo zitanu amanota 9 arimo none ni maki amanota 9 ni maki simake kweli amanota 9 ari abayabyazamwe umusaruro kandi umusaruro umeze neza mwavyumvise mwabantu unkurikira ejo dusangira kaye imbere yuko dushira ku mirimo musangira kaye kuri izo yiwawe izo yapashije cyane ibi ngize ubikurikiza canke wewe nawe utsinze uzoca ubahamagara musangira kaye yesu navuze nyene dusangira kaye biciyemwo kuri wewe kuri ntuze kuri pare ya na Hayati two Madrid ma Newcastle ma Leipzig ma Manchester City na FC Porto sivyo zitanu ziriko amanota 9 n'ibice bingahe mbe harya bice bingahe amanota 9 bitarahinduka nibice amajana 7 kugira ngo ntuze wisange waronse abantu nze benshi abakubaza benshi niyagira nibaza yuko ugira akantu nyene ugira nka batatu ba mbere bazotangura kwandikira kunyandikira nka batatu ba mbere nimba ari kuri page yawe nimba ari udote kuri page ya Makwinto wandika uti ebana jewe narakurikiranye za match washirako narabonye ko wazitsinze akaye tugasangira cyana guhiga ibanza zocuraba n'umwanya yavyandikiye nimba yavyandikiye inkino zose zihera saa 5 n'iminota uri minota 15 minu uko biriko oya minu nigera oya minu biye saa 5 minota 15 akenze gukyonye ibi minota 15 unyandikiye muri uwo mwanya isa 5 z'ijoro zoca umwandika ahantu cyangwa ni wenda kwanditsa ahantu wa kabiri umwandika ahantu nimero usiga ati wewe i restaurant zo kunyura akayi wa gatatu umwandika ahantu ashe ndaza kuba mu wa mbere mwumvise genda kinyi